kukumenya sinakosheje, naratomboye sinahushije, naratoranijwe ubuntu wawe, ubuntu bwawe buramagice, n'ingabo zosagaza umutima wanje, ntuzotinya n'intambara yovyuka ikangwanya, niwe nzohanga amaso nzokwizigira, uramagije. baramukije cyane bakunzi ba Africa Gospel TV, kuri micro ni Uwize Cedric. Novuga ngo uyu munsi n'undi munsi Imana yatwongera tunezererwemo. Nkaba rero mfise umutumire, novuga ngo afise imiteguro y'igikorane karategura canke concert bivana n'ukuntu vyita. Ni umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana, niwe tugiye kubona muri kino kiganiro. Ntabarambiye, reka tumwakire kuri micro za Africa Gospel TV. Shalom shalom blood. Shalom shalom, Nguwe neza. ndashima Imana. Benshi bamaze kukubona ariko bashobora kwidondora akazina Okay. kawe. Okay, je nitwa Ndereyimana Edi canke se Ndedi canke Ndeana, biravana naho urifatiye. Hama ndi umusore, ndakunda Kristo kandi ndamukorera, ndi umuririmbyi. Tumaze kumva idinde yanatubona icabona, tubona ni byinshi, tubona Bidi Urisa n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye, sivyo? Idinde yana ushaka gusanga hari umuntu peut-être aravye ikiganiro bwa mbere atarakuzi, Yeah. ushaka kwidondora Byagutse sinzi. yavukiye he? Ndi umusore, navukiye mu muryango w'abana indwi, ndi imfura kuri mawe ariko ndi uwa kabiri kuri dawe. Yego, navukiye i Burundi, i Bujumbura précisément, mu Bwiza, hama nkurira i Bubanza, ngaruka i Bujumbura muri 2010. Yego, gushika n'ubu ndacari i Bujumbura. Yego, abantu benshi barakuzi ariko hajya hari mama umuntu acamwo cyane cyane iyo atanguye agakiza. Ni mama ibiryoshe cyane, ujya munsi umuntu yakira agakiza aba ari ibintu nyene biri powerful ukuntu. Yo. Difuza dushinge nta kidogo, vyagenze gute? Gukizwa kwawe vyagenze gute? Bon, first of all, gukizwa deja ni decision y'umuntu afata. Bwabo je nakuriye muri famille ikijijwe, injana kuri eglise, Sunday school n'ibindi byinshi. Niyo nakundiye n'umuziki, wanashima muri eglise. Je nakunda moma nakunda moma zo guhimbaza, zo kuririmba. Gusa nyene umuntu afata decision utegerezwa kubifata ku gatwe kawe, sikintu abavyeyi bagushiramo hama nawe ugaca ubandanyamwo. So je nafashe decision yo gukizwa muri 2000, je pense 2013-14. Hama 15 ndabatizwa. Nari nsanzwe nkunda kuririmba, nari nsanzwe ndirimba deja, navuza batterie. Mu nyuma mejeje kubatizwa niyo naciye nita uwundi muhamagaro w'ibindimwo rero byo kuririmba. Sino nari umubatteur, naravuza bati muri eglise, naravuza mu makaraoke. Gushika uno munsi rero ico nitavye nico ndimwo, kandi Yesu amberewe mwizigirwa cyane. Ariko tutashaka kumenya, en fait wavuze ko wavukiye mu muryango ukijijwe. Hama agakiza ni personnel nko wabivuze. Twifuza kumenya niki cyagusunikiye kwakira umwami Yesu. Uwo munsi n'ikintu cyabaye. Ngo vuga ati no munsi kamfata decision ntazigira nicuza ko sindiga numva umuntu yicujije gufata decision yo kwakira umwami Yesu. No gutahura deja, umaze uko ugenda urakura ni kugenda uratahura, ukamenya ko hariyo amavide ufise mu buzima bw'iwawe, akeneye kuba comble, akeneye gufukwa. So ico gihe narumva ko hari ikintu mbuze. Narasenga, nari nzi gusenga umugabo. Question y'ubuzima buri eternel ni decision ufata, ukemera ukavuga ati gwe no munsi umbere umwami n'umukiza. Je nari wa muntu nyene urazi, hari igihe ushika ahantu ukamenyera Imana kubera ko mwakuze murazi kuntu basenga, murazi kuntu
amaverse bibilike barayaguhaye uranayabloka mwamwe benshi yayazi. mugabo ntuyabayeho ntuyakoresha genre nk'umuntu muri eta akenewemo uzi gusa ko ari ibintu utegereza kubloka juste pour prouver abantu werekeye iyo uri kuravuga iyo je ndayizi na ya yindi ya Rome combien ndayizi niyo muri Jean vyije byose ndabizi mugabo kubimenya ibyo nibihagije bakenewe ko ego ubimenya mugabo ukagirana n'imigenderanire n'Imana. So je narumva ko deja ibyo bintu byabaye igihe je papa niwe yatumye nkizwa niwe yatweretse inzira y'agakiza ko ayishengero etu mugabo harageze igihe nawe biranga araca ku ruhande gatoya kandi natwe garanaduta. So muri iyo periode adahari nakuze ndi wa muntu nzi neza ko en tout cas je suis sécurisé papa ari ngaho no buri le temps adahari nibyo byaciye bintera guhindukira avuga ati ajya papa ari umuntu yakunda guhamagara kenshi. So ego yarantaye mbwa ndamushimira cyane gose gushika n'ubu ndi très reconnaissant nta mpamvu nimwe yo kumushaburira cyangwa iki kubera ko nubwo yantaye yansize mu maboko meza yansigiye Imana cyanda developer rero urwo rukundo ruri particulier je n'Imana kubera ko nta wundi muntu yashobora kudufasha nta famille yari hari nta muyomba na grand frère wari kuja kwitura mbo twarabituye mugabo nta na kimwe bigeze badufasha kandi je ibyo sindabata kumwikoma nibaza ko wari umugambi w'Imana kugira ngo aho hagati nshobore kudevelopa iyo migenderanire n'Imana. Okay, umuhamagaro wo kuririmba ucuza gute bihereye hehe isanga uri umuririmbyi? Wima nakunze ndabikunda nakunze ari ibintu nkora nakunze ndirimba n'indirimbo zititwa forcément gospel indirimbo zose iyo ariyo yose irenganye ishitse mu matwi wanje narayibloka amayego nkaza ndayikubita nyene ndiko ndagenda etu mugabo narakunda no kwandika je kuva kera nakunda kwandika turirimbo kera twabyita kwifondera nakunda kwifondera turirimbo à la fin umuntu kaza kumenya yuko atari juste kwifondera ushobora gucika ubuzima ushobora gutanga message a partir y'ivyo bintu. So je ndahitamo iyo side yindi yo gukora gospel yo kuvuga ubutumwa kandi ndashimira Imana cyane gose. Byari byoroshye mu ntango bitangura bo gutahugwa kwanza nari nkiri mutoya kandi ugaca usanga uje mu gihe hariyo abandi petete bamaze babitanguye amabara vyonona cyangwa babitanguye birabananira mu nzira donc ibyo byose uri ku gitsure tu bon nubu hariyo abantu badashobora gutahura direct bisaba ko umanza kwanza ukabapruva ukagenda izindi panga zitatu bati finalement umupeti yari seri. So ibyo tubirimo byari bihari birahari sinzi ko bizonahera ahubwo. Edi urafite indirimbo zibiri zamenyekanye cyane ni byinshi na icabona ni indirimbo abantu benshi bakunda abakuriye eglise wacu bakunda kuzirimba cyane cyane ni byinshi no kuyandi ma eglise kandi biranaboneka banagutumira cyane mu bikorana. Nize ntazi nyuma izo ndirimbo kuri wewe izo ndirimbo je nibaza ni riske nafashe ibiye nanditsemo izo ndirimbo ntibyari ibihe byo kuririmba amashimwe franchement duca ahubwo iyo ntahe nyine dukeneye ntibyari ibihe byo kuririmba amashimwe byari ibihe bigoye byari ibihe bitoroshe mugabo muri ivyo bihe nyene ndani haguma haza ijwi rimbwira ko riri kumwe nanje rimbwira ko ntashobora gukorwa n'isoni rimbwira ko ninakomera rizogumana nanje kandi imbere ari heza cyane gose. Ego sikuvuga ko no munsi ndashitse hariyo nibindi byinshi bitaratungana mugabo at least bya bindi nyene bya bindi byandiza sibyo bindiza no munsi ari ibindi bindiza bitasa nabijya. So nafashe risk yo gushimira Imana no kubyo itarakora hama sinaba egoist sinigungira ko ndayigira indirimbo yanje ndayigira indirimbo y'abantu bose donc abari muri izo situation n'abari muri situation nziza bose bashobora gufata umwanya bagashimira Imana. Yego hama Imana nayo ikikora ivyayo
si je kuri jewe zaramenyekanye cyane mugabo sizo nziza cyane kuri jewe ntabwo ari favorite ziwanje izaho niza yego iziwanje ziri y'indirimbo yanje nkunda yitwa sinakosheje ni indirimbo yanje ya mbere so it's my favorite vuba ndayisubiramo mva numve ngo buri mwaka nzogenda ndayisubiramo turirimbe sinakosheje basi okay kukumenya sinakosheje naratomboye sinahushije naratoranijwe ubuntu wawe ubuntu bwawe buramagice naingabo zosagaza umutima wanje nuzotinya nainambara yovyuka ikangwanya niwe nzohanga amaso zo kwizigira uramagice amen edi tugaruke gatoya ku kibazo sinshaka kwikubaza ariko reka ndakizane gatoya petitri kiza gufasha abandi bariko bakurikirana iki kiganiro edi ndana vyagenze gute ngo yisange muri karaoke bon je narakunda umuziki deja ama ahantu hose bavuze umuziki haranyenteresa ama umuntu yanyigishije batterie entretemps wari usanzwe ukijije igihe waje muri karaoke mu muryango kijije bien sûr ayinjira muri église sinasiba dimanche yego aba ahantu hose hari umuziki haranyenteresa ama umuntu yanyigishije je batterie wamforomye wanyigishije kuvuza batterie yari umuntu asanzwe avuza karaoke baramuriha akaza kuri église akatwigisha ama ntanguye kumenya twatangiye twize batterie abantu nka bane bamwe bagenda baravamwo turarinda dusigira turi babiri amanyene akaza yambwira ati ba wewe vraiment wewe performance yawe je nateye imbere nko muri 2 semaines za mbere nangiye kuvuza muri église bokera je navuza rujya rugoma nyene go muri église rwa rundi rurona bitari gikizungu so kuri batterie nyene yanyeretse utuntu tungahe ca ndi adapta voilà après nga 2 mois 3 mois anyigisha avuga ati vraiment umeze fresh uzuzura uratembera ku kazi dutangura amasaha yari kuri Havana dutangura amasaha uzuzura nkaza ndagenda nkayicisha agacama nyine akaririmbo kamwe nkasekeza nyine pole ama ubundi busa akanyongera tubiri aragira n'igihe azarazinga amaboko avuza turamusi niwe uvuza bicaye ndi adapta ubwo buzima bwari bworoshe antake wari umwana w'Imana donc wavutse ubwa kabiri nibwigeze bunyoroheye nibyigeze na gatoya binyoroheye deja ni entourage ntashobora kuresista bivanye kwanza n'imyaka mfise ibintu byose nabona byari bindengeye imyaka deja hama antukas ntibyanyorohera mugabo kandi ntibyanyorohera guheba amafaranga kubera hari ibintu bibiri biko biragwana ngaho sinashobora vraiment kuvuga ko ngira oya ndabihebye maybe not tiko turaca mu buzima bugize so cyari igikorwa c'Imana nibaza ko ari imwe mu yari amfashije ni Imana yaciye inzira biratinda birapfa puis voilà okay aho nyene byagenze gute ngo wisange wavuye rero muri karaoke wabihevye ukavuga ati kubu ufatiza kuri indimi zo guhimbaza Imana gusa boje nagumye nsenga Imana ati yego ndabizi ko ahantu hatambere mugabo usi sishobora kugusezeranira ko ngira ndahave ko ngira ndabihebe oya ntibikunda kabisa sinoyeba kano kanoti haba yego ndabigenze rero ko Imana ifite inzira zirenga igihumbi ca muri imwe bimebeshe franchement niko byabaye umunsi umwe gusa nyine twicaye tumva boss yati tugira ahantu tuhahindure tugira juste tugira akantu dans 2 semaines mzoca mugaruka gushika none munsi kandi nacemenya ko ari umugambi w'Imana ko yavuga ati sinosubira kudadaza ngo nje kurondera ahandi kandi n'ahandi basubiye kundondera banashima oya ari umugambi w'Imana by'ukuri nacenja muri église nangura gupambana uko nyene muri église deja église nagiye musanga ari undi mu batteur kandi abizi na wene mvugije rimwe kabiri ati ya umupeti kwera agomba kunkura amata mu kanwa cazarankasa gutyo nyisanga ndi hafi y'abaririmbyi
gushika ivy'uburimvyi navyo birafata inzira. Umugambi w'Imana ego ndifuza ugira akajambo kamubwira petite umwana w'Imana nawe vyagenze nko wawe akaba uyu munsi ari akaravuza ngaho canke ari mu bindi bintu peut-être bidahisha icubahira Imana ariko kandi akijijwe kandi bibaye atabishaka ko nkuko wawe ndazi neza ko yavya ubuzima bameze neza ntore kwisangura ihari ico gicu babwiye je nibaza ko ikintu namubwira nuko Imana irumva kandi Imana irakora gusa twebwe rero nitwe dukwiye kuja muri coin canke muri mu kibanza co kwitega izo nyishu co kwitega kuyumva. Parfois irashobora kuba yanavuze kera canke yanakoze ikintu babona deja yari yejeje guhera nari mfise ama contact nari gushaka gutelefona uwundi muntu ngo ati man none iyo wanyu ni gute sinoza nkaza ndavuza gatoya mugabo ifo kuba flexible ibintu by'Imana birafise ama code tegezwa kuba nyene wumva urakeneye kubivamo mugabo opportunité ngiraje deja ugomba kandi kubandanya umva ndibaza ko yari kuba ari yo shite yiwanje nyayo kabisa ngaca nakara burundu mugabo naratahuye ati antuka bino bintu ntibibereye ubusa nemaze imisi ndiko ndasenga ko nkeneye guheba bino bintu mugabo aka kantu kabaye vraiment aka kantu si sakigihamana so ni kuja mu kibanza cyo kurekera ikibanza ijwi ry'Imana canke umugambi w'Imana ukaba flexible kwakira ikintu ukugurura umutima kwa plus kuko je nashobora no kuva no ngaho nka saa 9 y'ijoro nkaca nahamuhira nkicara mbwira Imana ati je vura mumbabarire ibintu mejeje kubona mugabo gushika n'ubu ushobora kubwira ko ndabiheba ko ntazotonda ejo nzotonda mugabo ndoyifotena umbabarire umfashe ego umfashe sinisange najanywe nanje mugabo unzigame urabizi ndi umwana wawe tu so iyo migenderanire so please ugende urubaka imigenderanire n'Imana Imana nayo icimenya icukwiriye urumva ikikugira umwana n'ubu uciswe kandi umushumba ikikugira umwana ikiguha ivy'umwana akwiriye ivy'umwana abereye ico gihe waratonda kuri eglise yego cyane aba kuri eglise bya bimeze gute nta numwe yarabizi na mama navyo yarazi yo utashe mwijoro naho sinataha muhira muhira nabesha ko ngiye kurara kuri eglise bazi ko naraye muhira ngana cyane naha kumugenzi ngakije kumviriza ufite biraryoshe uribaza ko umunsi umwe uzovye kutakira umuririmbyi utagira umuntu ahimbaza Imana umunsi umwe wapi sindawubona ntabyo ndigira nibaza pe sinzi ibyo byavuye mbega nta situation n'imwe yo mbuza kuhimbaza oya ntayihari vraiment ntayihari franchement yego en fait mu muhamagaro wawe kuko kuririmba ugitangura uba ufise igicapo kanaka co kuririmba Edera amaze gushaka ico gicapo ciwe aho yifuza gushika kiri agitangura uramaze kwashika je ndashimira Imana aho ngeze no munsi sino ikintu cyo gushika ndibaza nzorinda mva kuri no sintashitse kuko wibwira ko wagifashe uko nshitse ngaha ca nipfuza kandi kumenya gose ikina kiriya naco kiri imbere kiriya naco kiri imbere kiriya donc gushika ntibizopfa bibayeho kuri jeyo yego ndamaze kubona Edi amasanamu uri kurafasha abantu abatishoboye icyumviro cyavuye he vyagenze gute ndabikora buri mwaka icyumviro caje jewe muri iyo myaka turiko ndiko ndaca mu bihe bitoroshe naragize igihe ifise ipantaro imwe yirabura yo hasi n'udupira dutatu nitwo nahindura ahindura agapira uno munsi imisi itatu hindura kandi n'akandi ka dimanche ako karagaruka dimanche hama nyene n'uturato nyene nitwara ikirenga kari akantu nyene udusandare bwira nyene wikamufure abantu kibaza ko ukunda kwambara nyene du simple négligé kumbe ibintu ntibihagaze neza hama mu gukorera Imana muri uko nyene kuririmba muri uko kuba Edi haragera igihe abantu batangura kunyiyumvirako
umuntu umwe akaza ati je vraiment nakwiyumviriye ko iraba akagashati ko kugukwira ya agapantaro ko kugukwira wambara nimero combien akagaratoro ko kugukwira gutyo nyene nkisanga ndabaye umuntu nanje mu bandi juste bw'abandi bantu yego hama je ndakunda gutembera ndiko nditemberera ariko ndabona abantu umunsi umwe mpura n'umuntu umupeti turavugana ibintu byinshi yari umuntu nyene duhakwa kungana muri ico gihe sinzi ko niba nifise 14 ans mengo antuka yoba yari afise nka 12 canke 13 peut-être canke 14 tunga ngo yari yambaye ikabutura itabutse ino yasanze ari umugenzi wawe uya yari umuntu nyene duhuye mu nzira w'umupeti nyene ndamwegera namazi brother nibiri gute none gamati ni sawa arambwira amba hino iwacu nino gucya na gucya ngati none man wambaye wabona ko wambaye impuzu nta gahuzu mfise birambabaza cyane gose so nibutse ko mfise nsigaye mfise impuzu zitanu nanje umupeti iyo niyo afise ayindi afise bati wapi hama muri repetition nyene ndagiproposa abapeti abantu ari ndongoye ndababwira ati abantu b'Imana nakuntu umunsi umwe tutegura umunsi tukagenda bo urafise impuzu ziwawe kabaza n'abagenzi bawe batatu canke bangaye bakaguha nk'impuzu zibiri tugakwiza impuzu nka zitandatu canke 10 tukaduga ahantu kuja kuraba abantu tugasangira nabo Noel yatanguye ari ibintu byo gusangira nabo Noel hama ego gushika n'ubu ndacyabikora nuno mwaka nzobikora bamwe nashikiriye après concert ibyo nzoca ngora le 24 okay nize nta maze gukura ahantu niki maze kwigisha ushitse mu bantu nk'abajya bakiri bato umunsi wa mbere tugenda mu buzima umunsi wa mbere tugendaho ni umunsi watumye tudasubira gusiba kujayo twagiyeyo uwo munsi umumama umwe niwe twavuye ngaho avuga ati yo jacu bise nanga kandi abagurira ikiro cy'umunyu aca daire yaduhe mengo ibiro 4 nibagiye mama Lisienne araduha ibiro 4 turabidugana dufise n'impuzu zacu tugeze hariya nshaka kwimagine ukuntu abantu uco gihe umunyu ngira wagurwa nimba ari true asa nimba ari sinibuka abantu baranaturirimbira baranatamba juste kubera ko tubahaye umunyu ama mpindukiye mboje reko ndarira deja mpindukiye ndavye sanga abantu bose turi kumwe baritse ati urabona umunyu juste umunyu nico kintu cyambere cyari skiri simple cyane gose gutanga ico gihe ngo abantu baratamba baratarika murakoze muragahora gucyo murakabemera kuno baradusabira umugisha dutashe twese twagiye tunumye mwese agenda yumvira kuri situation ibintu byatubaye ko tuja kumbe natwe mu buzima turafise umuntu dushobora kuryohera ukunyene tumeze hari umuntu ashobora kuryoherwa kubera ko tubayeho ntibiba n'ubu turacagenda yego tuzagenda ibaye mwaka w'umunani yego abantu barabiyumvira ko ngo babashigikire bwa mutware ibirenze bo deja bipropose meruka kuronka conseil y'umuntu gusa l'année passée niyo yambwiye ati dijubi posta antuka iyo myaka yose ngaye sinigeze ndabiposting narabwira gusa ka groupe aca nuinka link ugomba kwinjira akinjira aca ndamusigurira ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya karibu tuzotujana mugabo ndiko ndiyumvira kugira akantu k'akanonce ku bantu bumva ko babikeneye ngira no muri concert nzoshobora kubivuga le 22 yego tugiye kuri concert yawe rero byinshi out ya concert yes kubera ki titre ni byinshi out ya concert nak majambo y'imfunyapfunyo nake mu mfunyapfunyo ni byinshi out ya concert ni icyumviro cyanjemo vu que indirimbo nayo ari indirimbo y'amashimwe turi no mu mpera z'umwaka amashimwe si mu mpera z'umwaka gusa no mu kwa mbere barashima dufite ibintu byinshi byo gushima misi yose hama nagombye nkuko nabibwiwe nkuko nabitegetswe na n'ubusanzwe ntegeka mwe muyera nubake igicaniro abantu bazozana ko ayo mashimwe ivyo byinshi Imana yabakoreye bazozi babisuke ngaho so nico nakoze nico ndiko ndakora ico gicaniro nico nkicubaka nuno muzi antuka amashimwe ngira tuzoyasuka le 22 so alta bisigura igicaniro bien sûr so ni byinshi Imana yakoze ku gicaniro ego entreta ni byinshi ko ni byinshi gusa dufite cyabona
Urisa Icabona byose namaze kwikorera concert. cyabona amaze gukora concert ya album Yari yari album album. yes Ariko mbo ikintu cyose gifite umwanya wacu numva ndongoye gukora niya BD nzoyikora, numva ndongoye gukora Urisa ya Urisa nzoyikora bizova sije nigaba. Uburyo buva hedi niya gusa nta muntu nta mahera muzorihisha urahetse ugakora uburyo bwo gukora ikintu cagutse uko gutumira abaririmbyi nabonye ko benshi ba Eden Banga Masezerano ba Rebecca n'abandi uburyo buva he bigenda gute? Aha ni byoroshe mugabo urinze ubwibwa kugikora uko ni kuvuga ko Imana ibizi ko iza kugitunganya, ibizi inzira iza gucamwo kugira gitungane. Wanashima gushika nino saha hari ibintu byinshi cyane dusiganye indwi n'imisi ngahe, hari ibintu byinshi bitarafata umurongo mugabo ndizera ko atari by'iwanje kubera atari je nabyibigiye bitegeza kuba alinye. So ikintu cyose gira igihe cacu, hari igihe wumva ko urihisha bivanye n'ukuntu ibintu biko biragenda. Ikindi gihe nyene wahawe ukoroherezwa kanaka ukabikora. So deja ndashimira Imana kubwa Pastor Stanley yamaye ikibanza ku buntu. Deja ikibanza kwanza venue ibigoye kuronka, ufise uronse ikibanza utuza kwanza. So ama instrument mu nyuma umuntu azorondera ama instrument zo kongeraho amatara, aba musiciens bararihwa yego abaririmbyi antwa sinovyita kuriha ni urabarondera transport at least kugira ngo bashike banataha amahoro, ibintu nk'ivyo ama repetition turayariha, ibintu byose bikeneye amafaranga. Ego ijambo ry'Imana rivuga ngo twakijwe mu byo kugico twiteze. Abantu badoza mu gikorane bitege ikiyedi sinobivugira ngaha bitege byinshi nyene na concert ni byinshi ari ibintu byinshi cyane gose kugirirwa neza kuzoba kuri rendezvous, hazoba ariyo gukira, hazoba ariyo gufashwa cyane gose. Ibyo si ibintu ngomba gupfundikanya juste kugira ngo bibe biryohe mugabo ndabizi ndabyizeye. Turangize na ne byinshi byaduheze. Okay. Umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera. Sindi je nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi gusa naronse akaryo ko gushima. Sindi je nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi naronse akaryo ko gushima. Ni byinshi cane sinobirangiza kubivuga. Nkunda kubaza ikibazo ngira ngo abantu tuzobora muri mwaka benshi nzokibaza vraiment 2024 ni gute wabonye Imana gaedi? Par exemple nka jewe kanivugeko ushaka gusanga burya Imana n'umwizigirwa. Yes. Hari igihe muvugana ikintu n'Imana ukavuga ati ikintu kwe naho twakivuga n'Imana wowe nyene ukaduta ukavuga ati ikintu kwe sinibaza ko kizoshoboka. Ariko umunsi umwe ugasanga cya kintu cabaye. Ni ukuvuga ko ubwizigwa bw'Imana ngo burongerekanye. Imana n'umwizigirwa by'ukuri cyangwa ugasanga donc umwizigirwa je nicyo kintu kunda kumfasha. Umwizigirwa nuko Imana ari urukundo, ko hari igihe usanga sinzi vyakugoye wakoze ikosa Imana ntiza guhinduka, byagenze neza Imana ntihinduka. Habaye ikintu mwavuganye n'Imana ariko we ntibabiciye muri yanze, ariko n'ubundi Imana ntiyahindutse, ukabona urukundo rw'Imana rukomeye cyane. Wewe ni gute wabonye 2024? Twagiye bisa n'ibyo by'iwawe nyene. Twagiye 2024 yabaye umwaka w'amashimwe, narabonye ibintu byinshi, ibyo nasengeye byinshi narabishitseko. Ego antuka ubwizigwa bw'Imana bwari around, bwaragaragaye. Imana yaramperekeje kuva itariki ya mbere gushika ku ya nyuma.
nuzuye amashimwe ndashimira Imana nakaye n'umwaka wa ni byinshi ko biri kose baye ni byinshi ntawe uzobivuga ngo bimare amashimwe cyane gose kuvuga ko byose nari nkeneye byabaye mugabo ibyabaye byose nibyo byari bikenewe nibyo byari bikwiriye cyane gose karibu cyane gose ni tariki 22 z'ukwezi kwa 12 ni dimanche ku mugoroba isaha 10 tuzoba dutanguye ni NAC cyangwa ni byinshi alta concert ni mu Cibitoki kujya 14 nimero 12 ahantu bisanzwe bita kuri GFB kaze cyane murakoze kandi namwe Afrika nande sinorangiza nk'abatumiye by'ukuri karibu cyane tuzaba tuhari turiteze Imana ico kino ca mbere dufise ku bwacu turiteze kubona Imana ugira kandi izokama itugira neza ubugira kandi turangiza umwaka wa mashimwe dushima Imana yatugira neza muri 2024 so kuri mikro yari Huwise Cedric umutumire yari Edin Deana tubashimire cyane dusaba mu kiganiro nk'iki mwarahezagiwe cyane